Abashika amajana 314 baramaze gufatwa kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Abavu babarutse gufatwa ni 96 bafatiwe muri quartier ya Kariako, komine ya Ilala, ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam. Ku rubuga rwa Instagram na Facebook rw'igipolisi kijejwe uruja n'uruza muri Tanzania bavuga ko abo barundi bafatiwe mw'isakwa ryabaye ku igenekerezo rya ndwi uku kwezi. Igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu hafashwe abarundi 19 bafatiwe muri komine ya Sengerame mu ntara ya Mwanza. Ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu hafashwe abarundi 33 mu ntara ya Kigoma. Ni mwisekeza ryo guhiga abanyamahanga ryabaye muri iyo ntara. Dismas Murura atwara igipolisi kijejwe abanyamahanga muri iyo ntara yavuze ko abo bafashwe zari impunzi zimukiye mu mitumba inyuma y'ugarwa y'ikambi ya Nduta. Ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa gatanu muri komine ya Ilala i Dar es Salaam hafatiwe abarundi 34. Mu ntara ya Kigoma ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kane uyu mwaka ku mabariyeri ari Mwandiga na Kazengunga hafatiwe abarundi 24. Mu ntara n'indi ukivuko abarundi 16 bafatiwe mu bwato bari kumwe n'abandi bava mu bindi bihugu. Umukuru w'igipolisi muri iyo ntara ntiyavuze iyo baja, ariko yemeje ko ubwato barimwo bwari bwaje buva i Mombasa muri Kenya bukaba bukorera kw'ibahari ya Indiano. Mw'ijoro ryo kuwa 23 rishiba 24 ukwezi kwa gatatu hafashwe abarundi 62. Igipolisi ca Tanzania kikavuga ko arabatagira ivyangombwa. Abafatiwe muri quartier bita Boma muri komine ya Ilala i Dar es Salaam. Ku mugwa mukuru wa politike i Dodoma ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri hafatiwe 30. Bafatiwe ku mabariyeri bariko bagana i Dar es Salaam. Mwabo bafashwe abenshi bariko barondera ubuzi, abandi nabo bariko barengana baja mu bindi bihugu.